Chimamanda ubwiye wewe takwiza kuko je Chimamanda samara abantu bakwije amana aya Chimamanda ni rufa ni rufa tukavuze ngo abantu akurikirana Chimamanda almost arakurikirana n'abantu benshi cyane amajana n'amajana ibihumbi nazi ko Chimamanda akurikiranwa n'abantu benshi kandi bakomeye nimba bamwe bemeza ibyo avuga ijana kwijana ukaburungu ntabwo bakwije amakuru y'imisi imyaka myinshi cyane twatumaze imisi tukabona nacu twavugana n'ibiki byinshi cyane bitandukanye je naho nyene ndashima nyene by'ubuzima nyene nabizi nivyo bituma rimwe ushira ku ruhande maze wakurikirana ibindi bintu mw'ivyo niko nabivuga nyene nta birebire ibintu by'ubuzima namwe musanzwe mubizi twaheruka uririmba indirimbo nyinshi cyane zitandukanye indirimbo nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane zimeze neza cyane byahereye hehe ko nyine abantu bakomeza uza barabaza ati Musakamane umutipe wacu yararirimba neza none bimeze gute indirimbo byahereye hehe hanyuma kuririmba turaririmba hanyuma icyo novuga kuvyerekeye kuririmba umuziki ni muremure cyane kandi urimo challenge nyinshi cyane nyinshi gose so rero kuririmba haragera nyene umwanya nyene uvuga ati reka manze kubihagarika ahubwo bivana na vision ubona rero bivanye na vision nyene hari ukucumenganya ati reka manze ndabihagarike ndabiha umwanya kugira ngo nzobitangure ndabitanguriye kuri ubu ofise indirimbo zingana gute ko kigiye twaganira nyaza hari mu mwaka wa 2020 ahari na kabiri cyaye na rimwe uko nivyo nibuka shegihe wari ufite indirimbo zari zimeze neza cyane zari zivumye ariko ubusinzi ko bimeze sinzi nimba warabihevye kuririmba niyo gahunda rero mfise reje mba shaka guhaguruka kubaronderaho muri mwese aha naringe kuronderaho umutipe twarora nawe naririmba cyane kugira ngo ndabe ko nawe toshora kuyaga ko namba aheze igihe kirekire ataririmba rero ushaka abantu bameze nkuko mwatangwe mumeze neza cyane mwatangwe mukora neza kandi mwatangwe mumeze neza ariko ubu musa n'abantu basubiye hasi cyane ubu kuri ubu ufite indirimbo zingana gute muri make indirimbo ko waruzizi kuyanyene ko ziri izo mfita nazo zacyari muri stock nabwo ndazishira ku rubuga hanyuma ikindi naco guhagarika burundu ahubwo nukwitazana iyo uvuze kwitazana no kuvuga hari ukuntu ushaka gusimba ubanza ukitaza kwandi kugira ngo usimbe neza ntugwe mukino uyu ni Musakamane uyu avuka hariya ni he Rumonge uyu naramukoze ikiganiro ndamukora ko documentaire sinzi ko naramukoze documentaire gatoya cyane murakasanga kuri channel yitwa Comedian SYD Zambia niho muza kuyisanga iyo video ariko ndashaka kugira ngo video nyinshi ziri kwijya channel ndazikure ko ndazishire kwindi channel shasha yitwa Kavyonzi TV niho muza murakura ibiganiro byinshi ndetse byabana biwacu cyane ego Musakamane turazi ari uko nkunda gukurikirana cyane Facebook ndakora gukurikirana Facebook cyane ko ndakurikirana Facebook hari ukuntu nkunda gusanga amakomantere atandukanye hari umugabo witwa Chimamanda Moses Chimamanda Moses sinze ko umuzi uyu mutama uyu mutama Chimamanda Moses kuko niko ndatwa turora abakomantere zawe uri mu bantu bamupinga cyane kubera ko mupinga mugabo muri make Chimamanda kwanza ubwambye nande none uza kumbaza iby'umuziki cyangwa ibyo mu Chimamanda je nshaka kubaza gusa Chimamanda gusa kubera ko iby'umuziki navyo ni kindi gihe aho nyine karagace kugira ngo hatagira abakubona kuri channel yacu baze kubazagiza ati byagenze gute uyu mutipe katakirira Chimamanda ntabwo ndamwanka ariko ndanka ibikorwa byiwe n'amajambo yiwe mabi yo gushinyiza abantu akifuza yuko abantu bose bakunda ibyo akunda ntiyibaze yuko nayo ibyo akunda bitari special ku bantu bose rero muri make Chimamanda ntabwo ndamwanka ahubwo ndank'ivyiwe kabisa ndank'ivyiwe mu bisanzwe eko ndankuko naho by'abantu mu bisanzwe imagine nk'umuntu ashobora kuvuga ngo Yesu ngo ntashobora kugaburira imikati 5 abantu isinzi ivyo byarabaye ivyo bwa mbere na mbere bwo urumva abantu bo kwisi bo yabonye ko yabarenze ageze kuri Yesu ivyo byarabaye ivyo rero ibyongeye ko ikice kimbabaza cyane nuko hacaza abantu bakamushishira ugasanga umuntu ariko umva ari kwihanga Yesu umwana w'Imana ariko akacaza abantu mu makomantere bakamushigikira uzogenda urabe post yanditse yuko yerekeye bya Yesu hari abantu bamushigikiye cyane
wayo ushigikira umuntu ariko aragutwara mu bintu ariko aragutwara mu muntu ukamushigikira nyine ukumva neza yuko umenga ariko aravuga ibintu how cyane aho niho usanga ari bya bintu usanga abikora uko ari abantu urazi muri entertainment yacu hari ukuntu ukora ikintu kugira ngo nugikora kugira ngo ushobore kutugira kuri ico kintu abantu bakugwanye aho bakugwanye ngo babacabona neza ko wowe ushoboye kugira ngo baze barakugirana cyane ngira niyo nyine yo changamoto iyo kugira ngo arabe ko babasha kugira yigarura imitima y'abantu benshi cyane batanagira cyo tubavuga ibintu nk'ivyo Chimamanda ari kumenyekana yaramenyekanye ariko Jesse numva ukuntu abandanye yinjira mu buzima bw'abantu batandukanye kandi bakomeye kandi akabinjira mu buzima hamwe arabo yinjira mu buzima busanzwe man rero ikintu cyagiye kumbabaza nuko yinjiye mu buzima n'ubuzima bwa Yesu n'umuntu ukuzana mu entertainment Yesu Kristo mwami wacu nyine tuzi afata umuntu yitwa Yesu nyine tuzi soma mu Bibiliya ico kintu ntaco nigeze ndakurikirana cyane amaposti yiwe ariko ntagari kenshi cyane ndakurikirana ico kintu ntaco nigeze mbona nimba yarakivuze naho urumva ko naho hari ico aragamije gusa comment zawe n'izabandi hari undi mu kipe twarise nawe aramupinga nawe ariko ubona umupinga cyane wowe urimo Musakamane uramupinga cyane Chimamanda ntiwemera ibyo avuga jewe Chimamanda bwa menambere kuvuga ngo sindavyemeye bwa menambere shobora kwemera ibintu by'ukuri ntari kwayo abantu bose bemera Chimamanda jewe sindabatahura ntabwo ushobora kumbwira yuko Chimamanda ibyo avuga byose ari abantu bavuga ko ibyo avuga byose ari byo 100% ni jewe umbwira gute ko Chimamanda avuga ibintu byo 100% ukwije mu mutwe seke abantu bose bamukurikirana bemeza neza ibintu avuga byose ari byo ntabwo bakwije mu mutwe ntabwo bakwije vraiment bambabariye ntabwo bakwije urumva utukana cyane utukana bivuze ngo abantu akurikirana Chimamanda almost arakurikirana n'abantu benshi cyane amajana ibihumbi nazi ko Chimamanda akurikiranwa n'abantu benshi kandi bakomeye nimba bamwe bemeza ibyo avuga ijana kwijana ukaburungu ntabwo bakwije nibakuje gute Chimamanda ubwiye wewe ntakwije kuko Chimamanda amahoro abantu bakwije amana Chimamanda ni rufa ahora tukaye cyane kuvuga ivyo byinshi byemera cyane by'ama media nkuko by'ama social media byemera iyo uri kuvuga umuntu bisaba umuvuge ne mu rufaso na kwa ndiko ndavuga ibintu atari byiza cyane ndiko ndavuga ibintu bivuze ngo Chimamanda ni rufa ndiko ndavuga ibintu ku buryo nawe bibazejo ushobora kubisigura aho ahariho hose wobimbariza naho imbere y'ubutungane cyo bisigura Chimamanda ibintu avuga byose byinshi simvuze ngo harimo bimwe mwashobora kuvuga basanga n'ibyo ariko byinshi muri ivyo ni uburofa ni ubegito ni ibintu bita mu ngorane abantu uravuze uti ibyo avuga byose nta cyo kimwe kuvuga muri rusange ntibifite aho bishingira aho niba bitagira aho bishingira rero kubera ikintu n'abantu benshi bamukurikirana cyane kandi bemera neza ibyo avuga ko ari iby'ukuri kandi urabona no muri comment baravuga ati uyu muntu kabisa uyu ego ntihabura abantu bamugwanya nkuko nyine Yesu yabivuze ngo ni ukuvuga nta mavugishwa n'Imana yemegwa ahavuka ntihabura abantu bamugwanya ni kubera iki ushingira kuki kuvuga neza ko Chimamanda nta bwenge afise cyangwa se Chimamanda ari umuntu nyene adakwije mu mutwe mega ikintu bita gucoresha urabizi hari abantu benshi bishizemo yuko Chimamanda ari umuntu w'amafaranga ari umuntu afasha Chimamanda ntabwo afasha Chimamanda ntabwo ari umuntu w'amafaranga Chimamanda ari gushingira muri Amerika man cyo kubwira cyo Chimamanda abantu bibaza yuko Chimamanda ari umuntu yarenganye nibo bantu bituma bata ubwoko man bagata ubwoko bagatuka n'Imana Chimamanda agatuka Imana nabo bagashigikira Chimamanda agatuka inzego nabo bagashigikira man kubera iki inzara baba biteze neza yuko hari icyo azobafasha nabo ntibibaze yuko atashimariye man Chimamanda ubwiwe Seidu no kubwira Chimamanda ubwiwe n'ivyiwe uko yifashe Chimamanda wo mufata akamuzana mu gihugu cy'u Burundi akamushikana ka imyaka 2 nawe bamaze gucoresha man gute ndakubwiye ati Chimamanda uwo mufata ivyiwe byose afise akamutwara mu gihugu cy'u Burundi ati nahabe imyaka 2 bamaze gucoresha murumva kagabo ntangazwa n'ukuntu atuka abantu babaye mu Burundi imyaka n'imyaka
uranyumvisha urumva iryo jambo ndavyumva batuka abantu bawe mu Burundi imyaka n'imyaka ntabazi uko babayeho akacaza kubaja ku mutwe mani Chimamanda nta bubasha afise bwo kuba mu Burundi cyo kuvuga ngo inzego zo mukurikana canke nta buryo nta bubasha afise bwo kuba mu Burundi Chimamanda baye mu Burundi imyaka 2 inyuma y'imyaka 2 biratanguye kugirane gusembera gucoresha rero kubwiye ega mu Burundi mani ntaba abantu nababanshiye aho mani urabaza mani urabaza yifu mu gihugu mani muravyumva ati mu Burundi bwacu ndazi ko igihugu cyacu ari ciza cyane ariko murumva neza ko ati Chimamanda uko bimeze kose nuko tumwabyumvise uko bimeze nuko so uyu ntabwo ari beef ikomeye cyane bafitanye na Chimamanda ahubwo tuko dushaka kumenya ukuntu bishika kugira ngo amupinge ko ndazi uyu muzomona kuri Facebook yawe yitwa gute ukitwa kuri Facebook yawe Msakamane Msakamane kwa nyani Facebook yo mugene muri comment mu ma video yose ya Chimamanda post zose Chimamanda ashirako ndavuga Chimamanda Moses post zose ashirako no kuvuga uyu Msakamane uyu numuririmbyi n'umwana kiri muto cyane uko mumbona ariko araririmba ubwenge umutwe wiwe uratekeye mu byumviro byinshi urabona neza aravuga neza ko Chimamanda muri comment zose aramupinga ibyo avuga byose usanga bo bari opposite na Chimamanda ego hari ikintu numva no kwifuza kubaza kuri Chimamanda nyene yo ko nto turiko nyene nta turaja heshi cyane ntituja kure cyane kuri Chimamanda nyene bamene uyu Chimamanda uyu hamwe mworamuka muhwanye mugahura cyangwa akumva iyi video ikamushikira akumva ibyinshi kuzura muvuga ko ibyo wishakiye hamwe mwohura uribaza neza ko byogenda gute Chimamanda ico nzi cyo jewe ubwanje ndamuzi abamushikira bobo ndazi ko batamuzi ni ibintu bya social media ushobora kubona umuntu ku social media ukibaza yuko abayeho ubundi buzima buhambaye social media ni ibintu ufata cameraman hanyuma nawe ugakora ibyo ukora si ibintu bihambaye cyane rero Chimamanda no mabwira yuko ageze ngaho guhutira abantu kuko hari abantu mani bashobora no kujya mu muriro kubwiwe mani bashobora kumukurikirana bakabandanya bakurikirana ubuye gito bwiwe ugasanga baguye mu ntambara batazi ego umviriza nk'ukuntu je nararavye nka hariho ntuze poste zo nkunda kubona atuka uwo bita Simbizi Semavumba avuga ngo Simbizi Semavumba ngo ni kibwa ngo ni umviriza umugabo afise umugore afise abana afise umuryango mani urindiye yuko wama uri muhira urindiye yuko ujya mu atakugira ngo uwo musi bafungura canke bandi hanyuma kacumutuka ngo nimba uzuko umugore wiwe afite Facebook man azi gusoma azi kwandika ibyo byose arabibona imagine nawe nk'umuntu ukiri imbere y'umugore n'abana murimba muravyumva rero ikintu bidakomesha ibintu byoroshe ngo ni kibwa imagine ibintu byoroshe ibintu bahanage ko ibintu byoroshe murumva neza ko entertainment yacu mu Burundi ari ibindi bintu byinshi ari bitandukanye Chimamanda muhaza ama video akunda gukora akenshi akunda kwibasira abapasteri benshi akunda kwibasira nko bisanzwe no kuvuga ama video menshi akora yibasira abapasteri cyane murumva neza ko n'uyu munsi arabonetse umuntu ashobora kumwibasira nawe uyu Msakamane aramuhangara agurutse neza aravuze neza ko Chimamanda ntabwe ngafise Chimamanda ari umuntu yinapanga ivyo apanga nyina kikugira ngo arabe ko uyu munsi byoshobora kugira neza ashobora kwirongera cyo views kugira ngo kwezi aruhe ashobore kwironkera tujya dufaranga babahereza kuri ku social media ndetse no ku YouTube ndetse no kuri Facebook ego murakoze cyane ndabashimiye cyane gose ariko ntabwo yari imvo yo gutukana ntiyari imvo kugira ntabwo ari n'umwansi je n'umwansi w'amajambo yiwe n'umwansi w'ibikorwa vyiwe ntabwo ari umwansi umwansi w'ibikorwa vyiwe n'amajambo yiwe mabi nkumva impuwe z'abantu ariko atamuki mu bubi nuvuga mu manga mu bisanzwe umaze kuja ngaho kaja kuri Facebook mani ukemeza abantu neza na neza yuko Yesu ivyo ibitangaza yakoze bitari gushoboka ahubwo ari bindi bintu yo bari nk'imiti yakoresha none wibaza ko abantu bose bakurikirana abaciye bavyemera ubu bije abantu bangana gute mani urumva ko ivyo bintu ari bindi bintu bikomeye cyane kwibasira umwana w'Imana nkuko numva ko atari vyiza cyane ibyo
nuko rero je ntabirebe no muvuga ko nabona mwanka ariko ibikorwa vyiwe byose igenda byanga ariko ntiwosanga ari mu Misilamu kuko Abisilamu urazi ko Abisilamu ko bameze kuri Yesu baramwemera Abisilamu baramwemera 100%. Baramwemera kandi kari ntumwa y'Imana kandi baremera bamwe baremera ko ari n'umwana w'Imana bamwe ariko sivuze bose ariko aho wowe gusenga hose man aho wowe gusenga hose nta sengero nimwe nta namwe wosengera aho zakwigisha yuko kwifatira umwana w'Imana mu bugwana ko wishaki ko Muislamu wabo wahehe aje ndibaza ko atanu na hamwe ko atakora wani nimwe yoze ivyemeza cyo ego vraiment oya ejo ndumva cyumvikanye kandi uko biri kose iyi video iraza gushika kandi izoshika kure kandi azi izoshika no kuri Chimamanda zoyiraba ayirabe kuko ibikorwa byacu nabyo biragira kure cyane nuko ndabashimiye cyane Musakamani ndabashimiye cyane gose none twitege igikorwa cyawe ryari twitege ryari ko aba uja muhungu ya musore wacu bimeze gute hanyuma ko cerekeye abafanzi nababwira yuko turi mu bikorwa ubwa mbere na mbere indirimbo ibintu by'umuziki n'ibintu birebire cyane ibintu bisaba gutegurira inzira ibintu nk'ibyo n'ibintu bisaba suba ko kuririmba ari impano yonyene imana irakora ari buryo nabwo bufise uruhande rwabo connection nazo zifise uruhande rwabo rwazo so ivyo byose rero biba bikenewe mu muziki rero uciye wishiramo ngo mfise imana wagumuririmba rimwe gumuririmbira muri site bikazohera mu site nyene nimwe bavuga ngo ndagwendirimbira nje none akenshi bipfira he ni kubudafise manager ni kibazo cyahe urafise manager mu vyikora byose manager mfise ariko ari kunanje munganye mu cyane ariko ntibitunganye mu byaje ko abashabiki borindira gato nkeneye gutanga ibintu biremereye gusubije na wana nuko je ngongera nibaze barashaka ngongera nkabwira abantu bose abakunzi bose bashimamanda ube gito bwiwe amajambo yiwe yose ashisha baje bashira mu bwenge bazi barayungurura neza amajambo Chimamanda vuga bizogira icyo bibafashije kuko ahandi ho bizobatamunda Chimamanda nawe yisigariye yihane mu nawe bihana muri foto muri copy yanje mama muri foto